amasinema iyo ugiye gukurikirana amareresi urasanga hari mu menyigisho zikomeye cyane gose hamaro ngarutse ngaha anyaga chef mbega muri ko muraraba muri kino gihe abantu nivyo barafata umwanya ukuye kugira ngo baze ngaha bagafata umwanya ukuye kugira ngo bakore ibi nabiri yanya hanyuma ugaca usanga rero kumbure umwanya barafashe umwanya ukwiriye kugira ngo baze gutegura ano mareresi no kuyakina mbere bigatwara umwanya hari gihe mwibaza yuko hazogira ikivamwo niba atakimaze kuvamwo hoho Ego ubwa mbere na mbere nuko tuzi yuko mu gihe umukinyi w'umupira atanguye mwimenyerezo areba ama division akaduga ejo akagenda muri A muri B akaduga gushika ahashika muri A uno munsi turavye abakinyi barurangiranwa ku mupira batanguye bakiri bato kandi batanguye bahembwa canke baronka icari cyo cyose ariko uko iminsi igenda niko bagiye batera imbere turabona aba Tanzania mu rwego bagezemwo bari bageze mu rwego rukomeye cyane uno munsi urabona ko nka GFS yagiye kwifatanya na Kanumba The Great Films yifatanije n'uyo mugwi urabona ko Kanumba yarageze kure cyane umva rero naho hafu umuntu ni afizina hajya abo mutubwiye muri Tanzania baje nabo mu mugwi kwa Kanumba ni mugwi ko Kanumba baje yego no mu minsi mike peut-être turashaka kumwakira na nyina wa Kanumba yego hanyuma rero urumva ko mwebwe murageze kure umuntu akarumva yuko muri ko murakorana n'aba Tanzania kuko muri kano karere turemera cyane amasinema y'aba Tanzania uno munsi mbega mbuba mu nyigisho bagenda barabaha cyangwa mu byo mugenda muragana mu biyago babwira muba mumaze gushika ku cyumviro cy'ukungene nabo bashobora guteza imbere filime zabo ku buryo amasinema yabasohotse akingirwa hampande yo gukingirwa agaheza agatanga n'akanoti hamwe wawundi nawe ari muri GFS avuga ati jewe ndi mu mugwi koko kandi uwo mugwi ndabona ico ndiko ndakuramo ubwa mbere na mbere nuko leta yadufata mu mugongo ku bikorwa turiko turakora nico gikomeye cyane yaba droit d'auteur canke obedea n'ama televiziyo y'u Burundi akadufata mu mugongo sama televiziyo gusa n'amashira hamwe na cyane yabikorera utwabo bakaduha nibikorwa by'ama publicité nibindi niko nabonye n'abatanzania bateye imbere ego rero ndibaza yuko ikintu cyose kirafise intango nkuko mama yabibabwiye tuzoshika twebwe turizeye yuko iyi GFS mubona uno munsi mu 2019 gushika mu 2022 tuzoba tugeze mu rundi rwego rukomeye cyane akazina nawe ninde akazina ni Tuyisenge Fabrice hamaga Fabrice hampande yo gukina amareresi urafite ibindi bintu usanzwe ukora yego cyane ndabifise bo hampande yo gukina amareresi sanzwe no mukommerce sanzwe no mucuruzi ngamwe isoko mu Kamenge yego hama byaragiye biraboneka yuko abajene benshi mu Burundi iyo bariko baraja gukina amareresi babikina nko kwiryohera akimwe n'abaririmbyi batari bakaba Barundi babiri baririmba kugira ngo biryohere mbega uno musi w'intumbero ufise mu buzima kubujye uvuga ati jewe ndabona yuko ninafatira kwireresi nkuko nabonye avyanditse ati twubakiye kwireresi iyo yubakwa urabona yuko hari kizo havuri kuramwe muri kazoza kawe nk'umujene bo ego mbajije neza cyane kandi ngira ndakwishura neza cyane nkuko mbajije bo ego gicatumye noba narahise mu gukina ireresi nacyo sikindi cyatumye noba nshaka gukina ireresi cyambere nshaka kumenyekana icyambere nshaka kumenyekanisha impano yanje icya kabiri nabyo urazi ko nakantu gakenerwa cyane akantu karakenerwa ntago kiriyemo impano bamenye gute gufise impano yo gukina amareresi bo nabyisanze nukuvuga mbo ngiye ahantu ngasanga bo nabitanguye ndi muto cyane ndo mwana cyane muri demer we ego hama ngiye ahantu usanga bari kubakina ibintu by'amareresi numva ndabyishimiye cyane ntaga kuku numva ndabyishimiye numva n'ibintu byanje donc nabonye Marlene hari yanya nakunze twaramubonye mu masinema atari make mwagiye baducishazo kuri Rema TV mu kurindira rero abaregera ngaha ariko rero ikibazo kimwe ga Ciza bamaze iminsi bahimiriza abantu kuja mu makoperative uno munsi ni societe mwebwe kumbure ari koperative biroro hakoronka nk'ingurane kugira ngo mugire n'undi mugambi mukora uno munsi muri yumvira ku cyumviro cyo gukora koperative ubwa mbere na mbere nuko iyo dukora association wamengo naho turiko turaje twifuje uko tugira societe kugira ngo idandaze hanyuma yinjirize twinjize na leta yinjize ya mitwe ya kera yo kuvuga ngo nishira hamwe ridaharanira inyungu z'amafaranga ivyo mwe marabirengeye ivyo twe twarabirengeye cyane cyo dushobora kugikora mu gihe leta ikeneye umwimbu natwe tugakenera umwimbu urumva yuko
nico gituma twagize societe ariko rero mu gihe twobona yuko bibaye ngombwa twogira koperative tuzoyikora nayo nyene kugira ngo tubandanye twiteza imbere. Uno munsi nka Ciza uvuga ati turafise ivyo turakora kandi turabona yuko bishobora gutera imbere nk'umuntu yo kugira leta uno munsi akakubwira ati guhera uno munsi wewe Ciza tukugize umuntu ajejwe ivy'amasinema turakeneye amasinema ameze neza kandi yinjiza ubona yuko woca ukora gute kugira ngo amasinema yinjize nayo? Ubwa mbere na mbere nijya bije batanga muri ministere ya jeunesse sport ajya amafaranga yose yogura ibikoresho ari amakamera kenewe yaba mu muziki yaba no mu sinema. Ubwa kabiri kubaka amasale do sinema ayo masale arakenewe mu buryo bw'uko no hanze tuko turaraba mu bihugu bibanyi barahimiriza abarundi plutôt abanyamahanga babo nyene yego kugira biteze imbere. Usanga ku munsi wa gatanu cyangwa ku munsi wa gatandatu baza nko muri quartier kanaka barubatse sare ati uno munsi mugira mugende kuraba bishasha by'abantu by'abarundi bagize bishasha abantu bagaca bagenda ori yo kugenda ugasanga baba piratage bariko barapirata ya cinema tukayibarekera hajya nyine muri sare bakariya amafaranga bakayiraba kandi ikaba obligatoire amasare yo mu makartier amasare yo mu mazone bwa mbere na mbere iyo bamasare yo mu mazone kuko amasare yo mu makartier yoba menshi umva usanga ibintu bitagenze neza ariko habaye amasare yo mu mazone vyogenda neza gusumba. Bakararika ati uno munsi ku munsi wa Mungu kuva igihe cy'isa 8 abanyakamenge mwese tuzaguteramera ku izone kubera ko hari bishasha biva muri GFS. Ego aho byasha bigenda neza n'agatererano ko kwinjira umva boriha kagatererano tukinjiza make kuko ni buraya niko bakora. Ego ntugire ngo nukundi bakora no muri Tanzania ubu niko basigaye bakora. Umuntu arasohora sinema kubera isoko rya sinema ryameze nk'iri cumbagira gatoyi ariko bace bahindura ubu bagiye Milimani City haji Dar es Salaam uraraba sinema ukariyumbi bobo kubera bamaze gutera imbere ararira n'ibihumbi 100 cyangwa 200 kugira yinjire arabe bishasha abatanzania basohoye. Ego cyane n'amahoro n'amahoro namaze kuvuga izina ko ashobora kusubira kubibutsa kuko witwa menshi. nitwa Shimirimana Marlene hama abandi bakaba banzika izina rya Nina. Yego Marlene ninangira murumva ko rero n'ibintu bikomeye cyane kuko ntavyorosha kuko we urumva uno munsi bamwita ukundi bakamwita kandi akamwituku urumva ko rero ari ibintu bikomeye cyane. Hanyuma kwa Marlene mbega uno munsi wewe muri GFS uramaze umwanya utari muto wo tubwira kunguko umaze kuhabona? Bon, icambere nuko naramaze kongera ko kuvye narinzi haba muri jeu d'acteur bien jeu d'actrice donc nariyongereye ko kuvye narinzi namosozi yaragwiriye ubundi cyane gose. Hama ikindi nuko mbona yuko nubwo isinema y'u Burundi taratera imbere gose nkuko tuvyipfuza mugabo harabonetse ko difference y'imyaka yahera nubu en tout cas uri kuraraba abantu batanguye sinema ubwa mbere nka jewe natanguye kubijamo kera cyane ariko ndabona difference ubu ndavuga ati ubu ama image arasohoka ameze neza son biraza sico kimwe na kera wasanga badukameye imitwe ugasanga ingana kuri ya canke ntanaga fresher ubu no munsi ndabona ka image nkavuga ati wa bon urabona ko no munsi mugeze gukinana n'abatanzania mbega gaswahili karinjira si cyane mugabo ndiko ndagerageza kuciga kuko urumva ururi mutakuze uvuga oya ntacyo nabonye kubera ko nabo bafite indi system ngira nabonye hageze ku kirundi baca bajyama hasi nashaka tubarusha. Yego hanyuma ruga Marlene uno munsi hari haba jeune bavuga ati twebwe tugezweho twe turi abantu bameze neza ugasanga bafite niyo mpano yo gukina mugavuga ngo yabigiye ibintu n'ivyo abantu nyine batagira ico bakora uno munsi abakobwa nk'abo babwira iki? Bon, no bahanura ko boza tugatanga impanuro kubera ko nimba dukinire resi kugira ngo duhanure urwaruka duhanure ingo z'ubu burya abantu benshi bafata sinema ukutariko hari abakubona bakibaza ngo ugiye gutumwanya hari abandi bakubona bakibaza ngo nuburaya canke ugiye kurondera y'abahungu byinshi cyane mugabo objectif dukura muhira neke no kugira ngo dushobore comme tutoja ku ma radio facilement nkuko nyene nuko ubu basigaye batwitaho nka mwebwe turabashimira cyane kuko igikorwa vraiment sinzi nge twabashimira mugabo wasanga kera nta bufise urusha gukundira muri radio ngiye kuvuga uko no comme tutabishoboye rero tugerageza gutanga zijya mpanuro abajene bakeneye aba mama aba papa tubicishije mu mareresi yacu filme mu bisanzwe no kugira ngo ihanura abantu kandi bahindure.
nizera ko namwe bikubera ko urabona ko muhuriraho n'abamama mugahuriraho n'abapapa nibaza ko namwe bwihampande gukina izo mpanuro kuko sinzi kuraraba neza hari abantu bashobora gukora ibikorwa mugo gasanga wewe ni nka pasitori mugabo rero biramugora kugenda agahanura mugo nawe bikamunanira kugenda mu vyari karahanuriramo nibaza ko mutari nkabonya murahanura hama namwe mukihanura kandi turahanura kandi tukihanura kuko ujya urinze uba mu bantu nk'aba muba mwahahuriye mufise ingeso zitandukanye n'imibereho yanyu sico kimwe ariko murinze mubana mukumvikana nuko hari ico byaguhinduye mu buzima bw'iwawe kugira ngo ube hamwe nabo kandi mwumvikane uno munsi urashaka gukina Marlene bavuga yuko ugwaye sida ejo ugakina bavuga yuko Marlene ufite inzinde ngwarani zishanye ziriya ugakina urekaraya nyene kagucyonya mbega mwico gihe abantu mu gihe bamwe bataratahura bakavuga ati nkajya gakubanika kandi kindaya ko twaribonye muri Tanzania umukobwa akinye Saladina nibaza ko arashobora kubitubwira bonya byaramukwegeye kuburya haciye muri quartier abana bashobora kuruka cyane n'abakuze bakiruka mwebwe mu byakira gute abantu babakira gute mu gihe muba mwakinye ibintu nk'ivyo burya buri gihe intango yama igoye cyane uko ibitangura umwe wese avuga ukwiwe akuvuga uko akubona mugo kubera ko ya mpano ubusanzwe ufise kintu uvuga ati je naho nzosigara ndi umwe nzokibandanya ahantu ubone turi ngaha hari benshi batanguye bahevye kubera ko amajambo y'abantu canke gucika intege iyo ugiye mu kintu uvize ikintu runaka kenshi uragwa mugabo iyo ugiye mu kintu ari ikintu cuba kikurimo turabe nk'abaririmbyi hari umuririmbyi atangura ewana amerewe nabi mugabo abantu bakamuvuga ko urya muntu ntaje afise nake mugabo akora bavuga ati je ndabikunda aravumiriya mpaka akazoshika kuri cakindi yipfuza natwe rero ntiducika intege c'ibyo bavuga kubera ko mu bisanzwe uri kukina cinema wambara ikindi kibiri c'ikindi kintu donc wambara ishusho y'ikindi kintu utobaye uhisha cakindi kiri muri wewe ukambara ikindi sikuvuga ko bakubwiye ngo ukine ugwaye umugera ucugwara sikuvuga ko bakubwiye ukine uri maraya ucumaraya oya ahubwo buri kurakina uhanura urya muntu ari maraya kugira ngo abivemo umwereka n'iyindi nzira yocishamo kugira ngo abe yoja ku murongo ndagushimiye cyane gose hariho abaraba bagatwenga ngo yongwe ngene kabaye ngo yene kameze oya ahubwo rero nukumenya yuko nimpanuro bariko barabaha kandi murumva ko bo bazitanga ku buntu kuko bo barasohora mugabo kwinjiza murumva ko ari ingorane kuko uno munsi umuntu mbwiye ngo guri CD n'ibihumbi 2 ngira biramugora gutanga kuko acagenda kikevya muri twa studio twari yahanya ati ndafite 3 uraraba uyinshiriye ko kuri flash hanyuma ndangende ndabigenza ibintu bigaca bigendaniza hanyuma mbegaga chef hari ukuntu hariho ico nkunda kwitanga no mudayimoni iyo abantu bashobora kuja hamwe bakiyegeranya shetani ntiyemera yuko kenshi biyegeranya iragerageza uburyo bwose kuko ni Bibiliya kenshi ivuga ati ahari babiri canke batatu canke barenga imana nayo ibihari mugo shetani nayo ahantu bimeze gutyo wonya ikivuga ati ivyo ntibikunda ahubwo ari ngene mwigabura ibintu bigenda ukuna kuri yanya ni keke numwe mwakoze kugira ngo mugwanye iyo shetani igabura abantu bagiye hamwe urazi kuri iyi si satani ntabura mu bintu na cyane y'abantu babiri batatu babegeranye twebwe ikintu cyose dukora muri GFS nkuko nibwirizwa shingiro ribivuga twe dutaguza imana imbere ego no mugweza tugahereza n'amasengesho twiragiza imana ku bikorwa byiza bayadukoreye mu minsi yose cyangwa muri iyo mwanya tuba tumaze ngaho ego rero ivyo byama biba mu yandi magroupe ariko muri GFS naho biba nka kujya kwishami rivuye ku giti irijana ryonyene ariko groupe irasigaraho ariko Yesu yaravuze ati intama imwe niyagenda urasiga 99 ukurikire yayindi urangene uyigarura hari inkigihe byo babishitse hari migambi mwogira kugira ngo murabe kugira ngo mugume mwiyunze kuko urumva ko shetani kurukwaye niba abandi bavuga baza bafise izindi ntumbero zabo izo ntumbero nene bazisanze baje muri GFS bakazibura niba abandi baca bagenda urumva rero nkuyo kumugarura ni nka kujya bayitaye mu ruzi wenyene aragenda ukamureka kuko nawe umukwirikiye ucugwayo ego Yes nukorongera muravyumva yuko ati twebwe ducanguza imana imbere kugira ibintu bigende neza abantu b'Imana kandi babwire yuko iyo abantu bagiye hamwe mumenye yuko shetani itegeza gukora kandi rero ikintu cyambere iranka abantu baja hamwe ikanka urukundo ikanka n'iterambere nuko ngo rero mufite vision y'urukundo n'iterambere abantu menye yuko mutegeza kwama murapambana nuko rero hanyuma gakiza dusa rero n'abariko baragenda begereza kubijanye n'ibikorwa muri ko murakora muri kino gihe uri kuraraba gufatanya amasinema yanyu mugaca mufatanya n'abatanzania uno munsi hari akandi kantu mubona kazohava kungura haba kuri GFS ndetse abana bari muri GFS ko bakubwiye ati turakora mugabo naho dusona umunsi turiteze ko umunsi umwe tuzokwinjiza ego urabona ubwa mbere na mbere Uburundi buri muri East Africa Community EAC
bisaba yuko nivyo dukora vyose nk'isinema z'u Burundi dukina ngaha ntizijabuka imbibe bisaba yuko tuzijabukana imbibe kugira ngo abantu n'amakungu babone ivyo tuko turakora ubwa mbere na mbere kuko twasanze n'igiswahili burya ni ururimi rudasanzwe bisaba yuko n'abazungu nkuko bavuze ati nawe wibagira nandiyo n'abazungu uvuze jambo barakumva icyo uvuze umva rero tuko turakina n'abatanzania birafasha cyane kumenyekanisha umugwi wacu ibishasha navyo n'ukuri muri GFS ni byinshi cyane yego turaza kubishikako mbega uno munsi uri kuraraba n'ivy'igiswahili kirakomeye abatanzania nivyo n'ururimi rwabo hama mu Burundi naho nego turakivuga n'igihe ushobora kuvuga igiswahili mugabo mu Tanzania ntago tahure mbega nk'ubu mumaze gutangura gukorana murabona yuko muzohava muhuza indimi koko canke mufise ubundi buryo mukoresha kugira ngo mushobore gutahurana ubwa mbere na mbere twebwe mu gukina nushaka kuvuga ca giswahili ciwabo ca cyane kuko nabo nyene bakeneye kutwigana barakeneye kumenya igiswahili ciwacu kuko n'abarundi barazi igiswahili muri rusange umva rero bisaba yuko mu byo tuvuga vyose twebwe turamenyekanisha igihugu nka kujya naho no bandiko ndakinira muri Tanzania ndaduza idarapo ry'u Burundi ndavuga ikirundi ngavuga ati mwaramutse canke mwiriwe n'abarundi bari muri Tanzania bakabona ati ari umurundi yakinye muri sinema hari icyo muri ko murakora kugira ngo namwe ba Alfred mubigisha ikirundi ego turiko turagerageza mu sinema yaje kugira ngo dukore naho tuzokina igiswahili cyane tuzocishamo ikirundi nka kujya twagize ijya ya kapiteni yabona twakinye muri Tanzania ego kapiteni yabona asante mama mimi wewe kaangalia wajikumbe naomba na maji ya kunywa kidogo asante ndio rafiki yangu asante Vipi? Safi, habari ya siku. Shwari lakini? Safi kabisa. Bwana vipi bwana Ambona? Mpaka ukaachana na mke wako kabisa na watoto akakuachia, ndugu yangu. Sio mambo mchezo. Vipi niambie? Vimekuaje sasa hivi? Mr. Ciza, nafikiri unanifahamu vizuri sana. Tena sana. Wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu. Ndio kabisa. Kuja nyine kwa Tanzania musige mukina kuja kwa Tanzania tubona ibintu by'imizimu biguruka ibi navyo kundi kuntu sinzi kumbure bisandi biteye ubwoba ni sinema nshasha canke n'utugatuntu duto numvise muri ko murakina iyo ni sinema nshasha gira isohoke yitwa INDOTO kuko na ucumbaza ati mbega kubera iki mwayise INDOTO urumva indoto irimo ibintu bitatu mu buzima bw'umuntu ariyo indoto ziza mu bintu umuntu yiriwemwo abona canke yari karakora ariyo indoto zigira kabiri ziva ku Mana ari mburi kuri wewe hariyo n'indoto zigira gatatu ziva ku badayimoni kugira ngo zigukorere ibinabiri ya bintu bibi umva rero twerekanye yuko iyo ndoto y'isinema twakinye ni sinema ikomeye cyane igita vyorosha mu Burundi mbere n'abarundi batari bamenyereye cyane kuko tuko turigana mbere nitwiganye abo muri Bongo Movie gusa twiganye abo muri Nollywood aba Nigeria nibo tuko turigana yego ngira murumva ko rero mwimugeze kure musana wageze kure cyane gose hama mbega uno munsi ibikorwa muri rusangi niyo filme gusa canke rero haro nibindi biri nyuma ko muri muturindirije sinema ni nyinshi dufise turafise sinema zirenga 50 zanditswe ubwo buryo gusa nibwo buvuze kugira ngo tubandanye tuzikina naho twavuga yuko uburyo bubonetse sero dusohora sinema ku kwezi ziriho hariho iyindi nshasha nk'iyo mwasanze mama ari karakina ngaha n'umwana wiwe ni sinema yitwa umukobwa mwiza n'izindi hariho nitwa intwari two tuzijanira nka zitatu carimwe kugira ngo ibikorwa ejo yigiye ejo abarundi baronka ibintu byiza gusumba ari kibazo nigeze kubabaza numvise umbwiye ngo mugomba gukina iyindi intwari ahubwo nani numvise yitwa umukobwa mwiza hama numvise indoto hama narumvise isezerano inzira idashika impano ama kubereka ama gusa uri kuraba umengo na ama gusa sinzi muri GFS mwayumvise mwiki ego ni indoto yitwa indoto kabisa nivyo bo iki ni kintu natwe tudatahura neza muri technique canke tuko turandika biza tuza kubisangamwo ugasanga tushize mu ijambo ry'Imana ni jambo Imana uba ibintu byose dukora biva ku Mana nta bindi bivaho atari Imana yonyene bikora hama uno munsi mbega ikindi muri ko muraduga ko kugira ngo twumve koko muri ko murakora ni ikihe na cyane kubijanye no kungene muri ko muragwanya bamwe ba pirata kuko uri kurara amasinema magiye murasohora amatwansumira nta mahera menshi yinjijemo banashaka uno munsi muri ko murakora iki kugira ngo ejo canke higiye ejo namwe agafaranga kaze kinjire mubone yuko hariho icyagiye cisunura mu bijanye n'uburyo ubwa mbere na mbere nuko abarundi bodushigikira mu bikorwa dukora kuko badushigikiye tuzokwinjiza amahera ubwa kabiri abo bantu batwigana mu byo dukora nuko batazi ingene ibintu biruhisha y'abarabarimyi bakabona ingene umuntu isuka wikubise isuka mu rubavu uri kurarima
nosubira no kwiba mbajya biba ni kubera bataba barima rero kugira tugwanye abo ba pirata ibintu nuko ubwa mbere na mbere leta yadushigikira je namavuga minsi yose nuko urabona igipolisi ni kimwe ariho igipolisi ca protection civile ariho polisi ya sécurité publique ariho polisi de mineur ariho polisi antidrogue ariho polisi pafe n'ibindi twebwe nk'abantu dukina amareresi canke indirimbo leta ico dufasha ubwa mbere na mbere nuko ku makomine canke ku mazone natwe bo dushiraho ibipolisi bijejwe gukingira ibintu vyacu nakujya wagize OBDA canke droit d'auteur umva rero mugiye ufashe umusuma kumwitwarira biroroshe kuko uca witwarira muri ico gipolisi kuko nabo baba bariza ayo mategeko yingena umuntu ariko arapirata ikintu cy'umuntu n'ingena hanwa ariko rero ubu uramwitwarira kuri zone mu mwanya na ordinateur ziwe bazifashe ukazibona mu mwanya nguyo baramurekuye ngo twabonye ko atacaka mwagira umva yuko biratuma n'iterambere mu Burundi ritagenda neza nitwa Fashimana Blandine yego Fashimana Blandine uvuga ko uri kurashwana kuri micro ntibikunda birashika tukavuga cyane ariko bivanye n'ivyo tuba turimo biraboneka cyane yuko nturakura cyane gose ku buryo umuntu yaba avuga ati mbega uyu arabona imbere canke arabona inyuma wowe urashaka kutubwira muri make uri kuraraba muri GFS uri umukinyi kandi urabona yuko hari gihe muhura n'ingorane izi canke ziriya murashaka kutubwira muri make nk'izo mukunda guhura nazo nk'abakobwa yego abakobwa turakunda guhura n'ingorane kutuvuga kutubonamwo ishusho mbi yuko dukina amafilme nkuko Marlene yabivuze bakatubonamo vyinshi ko twoba dukurikira abahungu canke ubumara ibintu vyinshi nyene ariko kubera tuba dukunda igikorwa cacu dutegereza kubigumamo haba nk'abasheri banyu nta ngorane biha bibatera ugasanga bavuze ati hari nkaho ushobora gukina bigasaba yuko usomana kabizo nyene kaga centrale ukavuga ati yayibona akavuga ati ha centrale ku musheri wanje ivyo birabaho nta ngorane nk'izo muhura nazo yego turahura nazo kandi cyane gose muga kubera aba ari impano y'umuntu utegeza kwimwumvisha umusheri wawe kategeza kumva ya hariho n'ababuza ko ntusomane n'ujya muntu ariko kubera utegereza gusoma ariko uwundi akubuza ati ntusomane genda ariko ntusomane none mwe muce muvyitwara mu gute mugira kubwiye ati genda mugabo ntusomana kandi uzi yuko aho ukina urumva amaze kwitwa ngo umukobwa mwiza kumurengera n'ivyo ukina urumva umukobwa mwiza agogwa na vyinshi mwico gihe ntumva yuko hava cezana amafuhe maremare ugasanga birakwiciye akazi yego arazana amafuhe maremare ariko rero kubera uba wamusiguriye ategeza kuvyumva kandi aba ari impano yaba ari indoto yawe nka jewe sinumva ko yonyumvisa kubera ndamusigura ko ndabikunda cyane kandi cyane ntegerezwa rero kubiguma n'ingene canitwararika ngenda vyifatamwo ingende ko ndakina ntegereza kwitwararika ngenda vyifatamwo kugira ngo uwo musheri wanje nyene nawe avyifatemo neza abibone neza uno munsi uri kurakina witwa umukobwa mwiza mbega ejo baguhinduriye aho ushobora gukina ugakina kumbura umusazi cyangwa ugakina uri kindi kintu kigayitse urumva ko vyemera kandi abantu baramaze kubona yuko ufite chata uri umukobwa mwiza Ego no vyemera. Hama wibaze ko abantu ko bavyakira uno munsi ejo bo cavyakira gute? Abantu bategeza kuvyakira ugutandukanye. Ariko kubera ari impano kandi kubera dutegeza gukina natwe ku bitandukanye tegeza guhindura. Rore baba baduhaye. Ndagushimire cyane gose Blandine. Hama rero mu gusozera kumbure ni ikihe kintu wewe usaba uno munsi muri rusangi ugisaba nde kuko kimwe cyose murabona ati hamwe tworonka ikinya muri GFS turumva yuko twoba umugwi nserukira gihugu kuko urumva ko amaze kuserukira atike turandikisha n'izina mu bindi bihugu ati kugira ngo ejo canke hirya ejo ikiba gikenewe hari ama societe akeneye gukora ama publicité ntibaswe kutuzana abanyarwanda ntatuzana abatanzania ntatuzana abandi kandi abandi turi ngaha usaba ko hokogwa iki mu bintu byose kugira ngo GFS ibe umugwi nserukira gihugu w'amareresi mu Burundi. Ego murakoze kuri iri jambo mumbajije ubwa mbere na mbere nuko jewe ico novuga nuko abakinyi ba GFS bari ngaha canke bataje nuko bo kwihangana kuko ivyiza biri imbere. Ubwa kabiri ikindi nosaba nogisaba leta yoko yo dufata mu mugongo na cyane igafata nk'itegeko ikintu na cyane nk'uyu mugwi nka kugifata intamba mu rugamba nk'umugwi nserukira gihugu nk'ugufata Francine nk'umugwi ari umuntu aserukira igihugu ifate nk'uko na GFS ari umugwi ushobora guserukira igihugu na cyane nk'uko bona tutangiye gukina n'indi n'abandi bantu bindi bihugu yo dufashiki rero ubwa mbere na mbere nuko
ibintu byose dukora nuko yodushigikira ico cyo bicambere ubwa kabiri nuko yohimiriza amashirahamwe atandukanye kudufata mu mugongo kudufata mu mugongo nukuwe igikorwa cyose bagira bakore baze tugikorane aho bafata umuntu ugasanga twotanga uburorero asanga nk'umujournaliste ahagaze mu kibanza cy'umusani mu kugira publicité oro atabijejwe we wari kumenyesha gusa ari umujournaliste n'ibindi ivyo byamatuvyumva ariko rero bakamenya bati umwe wese akora ivyo ashoboye n'ivyo ajejwe avyotuma n'imigwi itandukanye suyu wenyene n'imigwi itandukanye yabuyu canke yindi itera imbere na cane muri ya ntumbero yuko atashira hamwe ukora nk'aya mashirahamwe akomeye udashobora gufata umunani imigwi kanaka canke abaririmbyi kanaka mu mugongo yego hama Ciza reka ndagushimire cyane gose kuko urumva ko ni ivyimviro bikomeye cyane gose kandi murazi ko no mugwi twemera kose kuko nagomba kwamenyesha yuko na televiziyo y'igihugu iyo nyene barambajije bati none gwa turonka amasinema y'abantu komeze neza byogenda gute ngira mwaravuganye nabo kuko murumva ko mugeze ku rwego kandi leta murumva ko imaze kubibashigikira kuko ni televiziyo nkuru y'igihugu hama byose bihera hajya nibaza yuko ibindi bizoheza bikabandanya bwa mbere na mbere turashimira Rema TV yatangiye kutwakira turayishimira n'ukuri tugashimira n'abamenyesha makuru ingene dukorana nabo muri Rema TV hama turakorana cyane ubu na iter'imber nayo nyine turayishimira iyo ni intambwe ikomeye cyane kubona uno munsi abakinyi b'amareresi bagenda muri iter'imber bakabakira bakavugana n'inzego zitandukanye zo muri iter'imber urumva ko ari ibintu bikomeye cyane turavyishimira twifuza yuko namba iter'imber dufashe mu mugongo na administration idufate mu mugongo kuko iter'imber na administration biratandukanye cyane yego murakoze cyane gose rero hama mubandaye mugira ibikorwa byiza hama ntitwafatire cyane hama ejo canke hirya yejo ico muzokena kumenyekanisha muzoheza mutubwire canke musimbe kuko ntihakiri ni muhira novuga ko ari muhiri wanyu yego muri Rema ni muhira ikintu cyose mwarakitwemereye ko dukeneye gukora ikintu cyo cyose ca GFS tuzogenda tugikore kandi mukidufashemo turabibashimiye n'ukuri murakoze cyane Imana ibayezagire murakoze cyane nukuri kiba cyari ikiganiro Top Burundi Cinema ningaharo gice kirangirira kandi abashimire mwebwe mwese mwagikurikiranye ngaho iwanyu hamashimire abantu bose bariko barakina amareresi uno musi kandi babifuza gutera imbere hamangira mwumvise ko babwiye ukeneye gukorana n'abatanzania uca kwa Ciza nibaza ko atawundi mugu harukorana n'abakinyo b'abatanzania bakabasanzwe nabo bakinana n'umugwi rero Kanumba yasanzwe yarasize kandi mwakunda cyane gose Imana ikomeze kubazigama ngaho iwanyu kandi Imana yimugira ibikorwa byiza bye kubwanje sheri nifuza kubana nawe ibihe byose Njanye ko mwatevye byari byatugoye gatoyi kweli ndibuka ivyo twavuganye ndavyibuka ubuzima ndimwo tushaka kubandanya bwo kubaho guke Kimoko utegereza gutanga ibisigaye bagakura kimokaraje tugenda kimokaraje tugenda akazi kubuse ndire bademba ngaye kwa siyo bibiri jabona no kore noti ya bibiri uyu muhimbiri niba adashaka akazi ngo yoce n'ikinebwe Kimoko warifuje ubutunzi bwinshi cyane ubwangira ndagwa amategeko uzashobora Yeah.
maze rero ndakubwira ikintu kimwe aho kwinjira mu gifirimasoni iwanyu wowe na bosi wawe notuma nkunja ikorosi ngasubira ruguru ku gatumba iyo naje mva najewe ningatera akubwira ikitumva notuma nasiruka aragenda uzorondere ingumba nkawe jewe ngiye kurondera umugabo ashobora kunshiramwo ipepo nkaronka umwana nk'uko bivuga. Umviriza. Ndagenda gusaba ikintu. Usore umwe ku wundi. Atari kuraba. Shirinajeyo.